namubwiye ko nzomuha inyishu nk'ejo ko yagiye mu ijoro kenshi bafise umwanya mwinshi wo kumviriza Imana n'ubundi ijoro burya rizana byinshi umuntu ariyumvira abantu benshi ibintu twigishije cyane tubyekeye Imana twigishije kuyibwira ariko jewe abantu babwira Imana cyane kenshi sinzi ni inyigisho gusa twahawe ariko sinibaza turakwiye kwiga neza ko umuntu yaziduhaye yaradukunda cyangwa yaratwanka kubera Imana irumva cyane nawe utaravuga sasa nibaza yuko bisigura ko umuntu ntatokwirirwa avuga ibibazo dufise Imana ibibibona ahubwo kenshi bari kutwigisha kuyumviriza bikaca bigenda gute kubera Imana ni solution ivyo kubwira byose ni nyishu Imana ikubwira ibibazo ikubwira ikibazo ikubwira n'inyishu sasa twe dufise ibibazo twari kuba dufise umwanya munini wo kumviriza inyishu z'Imana sasa benshi inyishu z'Imana bakunda kuzumviriza bageramiwe bakomerewe niho bumva ngo je nshaka kwicara je nyene sishaka umuntu aza kurondera uza kurondera wese siho ndi stress akabari bashaka sasa yicare wenyene yumviriza Imana bwari kuba ubuzima bwacu buri munsi sasa je nicaye mu ijoro kumva cyane numviriza Imana irakwereka nka kujya witashe muhira ari gikubwiye tujya mu mwashwanye ntari ukwiye kumwishura kujya ariko akajya